turaza kuri service ya mbere gukuza no kuvyibusha ibihimba vy'irondoka vy'abagabo. Kenshi a motif de consultation arabikubwira yuko afise igitsina gitoyi. Burya kugira umugabo n'umugore rugo rukomere igitsina kirimwo sex guhuza amabanga bitsina arimo. Urumva ko umuti wabonetse ntibasubire kuja muri vya bintu vyariya byo kurya ivyatsi gihambaye ntibasubire kuja mu bintu ze bidapimye tutazi bibigize. Turavura abagabo bafise ibihimba vy'irondoka bidahagarara neza. Kudahagarara neza bashatse hamwe ikirundi kigoye ivyo biragoye burya no gushira mu kirundi bashatse kuvuga yuko nka erection iri faible abafise erection iri faible rero atagihagarara neza yarakubita dutatu gakubita tubiri mu nyuma gakubita hama bikanka yako kamwe ko bikunda hama hari ikindi byose n'ama etape izo ngwara zirevura nazo ku ma etape. Hari abantu benshi reba bafise ikibazo ngira mbaze niyo service nayo nabonyemwo abagabo n'abagore batavyara ugasanga birukira Belgique, birukira Allemagne, birukira na Etats-Unis, abona bafise uburyo. Badafise uburyo bakicanga bakihangana ugasanga bamaze imyaka 5 bubakanye 10 barabuze uruvyaro. Koko ivyo bintu ngahi wanyu murabikora? Gihushikiriye we naringenze ku mugwayi wa 313 barutanguye nibaza ko tuko turakwiza 6 mois dutanguye twatanguye tutaramenyekana barahamenya abantu ariko barahamenya bukebuke. Ikibanza ni abatahazi neza ni clinique ihari ivura izo ngwara nta kindi kintu bavura atari zo service twavuze zose ni clinique iri Bujumbura ntibarashika mu ntara hagati mu minsi bazoshikayo ikorera kuri Kinindo Avindiraje nimero 60 nimero ni 65 356 wisa 46 ziringa aho nyine imbere kuri screen murazibona koko ziriko na adresse byose biri kumwe. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe numwe mugwaruka asanzwe uri mu docteur yize ibijanye n'ibihimba vy'irondoka canke ivy'ibitsina muri rusange niko no bivuga. Akora kuri clinique isanzwe twa Hakipa MEN'S Clinic. Ni bitaro vya mbere mu gihugu cyo Burundi. Bije bwa mbere bije bifise service zitandukanye. Izo service akaba arimwo kuvyibusha igitsina c'umugabo uko avyiyumvira no guhagarika neza igitsina c'umugabo nikigondame ntikigororoke neza ukungera kimeze. Izindi service bafise baravura abagabo barangiza vuba vya bindi byo gukura imibonano mpuzabitsina mu masegonda makaye ko baraheje bivanye na stress ngiye bitegwa na stress aza kudusobanurira. Indi service bafise baravura abagabo bakorokewe burundu wa muntu usanga amaze imyaka 2 imyaka 3 ntibigisaba ko ufata uja muri Belgique mu mahanga kwivuza amatike y'abandi yagira uyonona ubusa ubu mu Burundi birakogwa muri clinique niyo babikorera. Indi service bafite abatakaje ubushake kuvura abatakaje ubushake vya bindi umugore wawe muri kumukumvenga nta ushaka utereko abakobwa kandi arico baramuzanye bwa mushoko kurangura amabanga mpuzabitsina neza nkuko Imana mwamwa bisizanye imbere y'Imana. Indi service bafise baravura abagabo n'abagore bakeneye kuvyara. Nindi service bafise indi service bafise service itwa turasiramura ku gitsina c'umugabo banapima n'umugera wa sida. Ayo ni namwe mu ma service basanzwe bafise. Urumva ko baje tubakeneye baje tubifuza mu kiganiro tukagukora twakoze ikiganiro abantu benshi barandika muri commentaire ati muratweka kadresse aho bakorera muraturangira bakorera neza mu Kinindo haruhande y'isoko ucibona pancarte itwa Hakipa MEN'S Clinic. Turaza kumuhakanya aduha adresse nziza na nimero ya telefone mwashaka kuyibona aho kuri screen yacu. Ndakuramukije nyakubaha docteur. Amahoro neza Patrick. Mumeze neza. Tumeze neza. Harabativuka kazina kanya. Ni Dr. Habagira Siriac. Akaba ari umwe afise umuti w'izo ngwara zose twavuze. Akenshi barakunda kwitinya abagabo bakaza binyegeje buke hari n'abanse ko tugira témoignage ariko ntaco bitwaye
babashimira mu telefone bazi ko ari gihe abarundi nyine bameze ukuntu ariko muko mufasha abantu benshi cyane tumonye n'amazuzumba ziba zimeze neza kubera iki mwiyumviriye kuzana iyi clinic yanyu muri iki gihugu cy'u Burundi mwabona habuze iki kuri ubwo bushaki bw'abagabo urakoze cyane Patrick en fait igituma twiyumviriye ni ikibazo gisanzwe gihari twovuga ko ari problème de la santé publique kandi abantu bafisemwo ubumenyi buke bumenga n'ubu hari abakubwira ati no uri muganga kwa muganga ivyo ntibiravugwa arumva kumenga ni ingwara abantu babanza bakumva yuko ni ubugwayi nk'ubundi ushobora kuja kwa muganga kandi ugafashwa bikagenda neza so kuvuga yuko ari ubugwayi bwo mu Kirundi ngo bakoresha imiti y'Ikirundi ubugwayi bwo mu masengesho canke bwo kubapfumo ya ubugwayi bwo kwa muganga les troubles de l'érection masculine ni ensemble y'izo ngwara zose ni tuzishira les troubles ni ingwara dusanzwe zigwa mu ishure zizwi n'abaganga zishobora gutora inyishu umuti biciye kwa muganga rero twarabiravye hano mu karere nta vuriro nk'iryo rihari kandi abagwayi bahari kandi bakitinya kandi bagatinya kandi bakumva ko muri ya mico y'Ikirundi dusanzwe dufise ibintu vya sexualité ko ari tabu akumva ko yagowe nta kundi peut-être ngo bamuroze kenshi abamugwayi bakubwira ati barandoze kandi byose kuvuga ngo nabo bafise ubumenyi buka baciye ku intebe y'ishure nabo nyine ivyo bintu baba babizi niko babizi benshi niko bavyiyumvira ngo baramuroze oya nta wakuroze uragwaye kuko ubundi yogwara nkuko wari indi ngwara kandi isanzwe ico no vuga ntaravyibagira isanzwe ari n'inkurikizi ni bimwe mu nkurikizi cyo twita les complications z'ingwara zisanzwe zizwe zikurikiranwa kwa muganga rero ico twomenyesha abantu yuko ubugwayi bukurikiranwa kwa muganga kandi bugatorerwa inyishu hari abafite akavoyage bagiye mu mahanga kwivuza bakageza bitameze neza canke vyabatwaye uburyo bwinshi uno munsi biri mu Kinindo haruhande y'isoko birarabana n'isoko rya Kinindo ni HAKIPA MEN'S Clinic HAKIPA MEN'S Clinic ni juste en face ya PAM imbere yacu kwibarabara hari PAM carte ya PAM kuri Avenue de l'Arche nibaza ko bacababona kandi nimero karacariko kandi urumva ko umuti uri hafi cyane turaja kuri service ya mbere gukuza no kuvyibusha ibihimba vy'irondoka vy'abagabo kuko biba bimeze kenshi abagwayi barigirira ico twita autodiagnostic kenshi a motif de consultation arabikubwira yuko afise igitsina gitoyi ariko rero nka muganga nko kwa muganga twe turafise ibipimo twisunga turafise amazire ko dukora ibipimo dukoresha kugira dushobore kuvuga yuko uwo muntu afise ico twita micropene niyo pathology afise ico twita nibwo bugwayi afise ico twita micropene amaze bafise ico iyo micropene muganga tukayikonfirma tukabona ko ayifise hari ibipimo ico twita bilan etiologique ni ibipimo dutuma dukorera umugwayi kugira turabe ubwo bugwayi afise ico bwavuyeko tumaze kukibona rero tukamuhereza ico kibuze bica bigenda neza kacarangura kandi amabanga mpuzabitsina ngo ni kimwe mu bikorwa vy'Imana yemera mu biheza byo mu gihe mwubakanye biciye mu mategeko urumva ko burya kugira umugabo n'umugore urugo rukomere igitsina kirimo sex guhuza amabanga bitsina arimo urumva ko umuti wabonetse ntibasubire kuja muri vya bintu vyariya byo kurya ivyatsi mbaye ntibasubire kuja mu bintu ze ya bidapimye tutazi bibigize tutazi canke ngo habe ama separation n'ama divorce kuri ico kibazo kirashobora kandi biraryoshe iyo nk'umuganga nka twebwe twakiriye couple iyo bazananye ugasanga umugore niwe yateye intege umugabo kuza kwivuza ugasanga aja muherekeje biraryoshe cyane kuko bica binoroha kuko n'ikindi kintu abantu bomenya si gihe cose haba hakenewe gufata imiti si gihe cose haba hakenewe kuza gufata imiti hari gihe haba hakenewe kuhindura inyifato canke guhungabana kundi bivanye nico gitona nakubwiye ko kugira umuganga avure neza umugwayi wiwe abanza kurondeza ico twita etiology cause igituma icateye ubwo bugwayi kugira ngo gusora ntashobore gukora neza yindi service ivuga ngo turavura abagabo bafise ibihimba vy'irondoka bidahagarara neza
kudahagarara neza bashatse hamwe ikirundi kigoye ivyo biragoye burya no gushira mu kirundi bashatse kuvuga yuko nka election iri faible abafise election iri faible kuko ugasanga intunze ni imeze neza ugasanga yagondama oya si muri yo ntuzeya oya guhagarara bashatse kuvuga election bashatse kuvuga election no kuvuga aba atagira kuko nazo nyene hariho election ibiri faible uzokumva kenshi nk'umu diabetique akubwira niko nkunda gutanga kwa karorero yuko bigenda biranka bukebuke bigenda biragabanuka bukebuke rero atagihagarara neza yarakubita dutatu gakubita tubiri mu magakubita hama bikanka nako kamwe ko bikunda hama hari ikindi byose n'ama etape izo ngwara zirevura nazo ku ma etape urashobora guhera kuri ejaculation precoce nazo ziragabuye imwe byo kurangiza n'ingoga byo ari kuravuga ushobora kubona urangiza n'ingoga akaba no kurangiza n'ingoga bimwe bikabije ejaculation precoce ni muri ya logique uza gusanga ejaculation precoce ishobora kuba cause de l'infertilité ugaca usanga biratumye kubura urubyaro kuko urashobora gusa iyo ejaculation precoce twita sévère urashobora gusanga mukiri mu myiteguro mutaratangura na ca gikorwa mukiri mu myiteguro umushinga ntagaca arangiza urumva arangije umva bicara bigenda kandi ntibisubire gukunda muri uwo mwanya aho akaba yahijije agaca heza urumva muri ico gihe umugore umupfasoni wiwe bizonamugora no gusama umva nashaka no gutekera gasubira ni wawe ico twita ejaculation precoce ibyo rero biragabuye niyo election faible igenda igera n'ama etape aragira kuri election faible hagera kuri impuissance sexuelle iri burundu ikindi service bafise service ngo abantu bakorokewe burundu gukorerwa burundu ngira sinibaza ko kutavyara sinzi cari cyo muri rusange muri cyo kintu gukorerwa burundu ni impuissance sexuelle ni impuissance sexuelle totale ni bene ko ndagusigurira hariho abashobora kuba bavuka kumva bakuga muri kiganiro giheruka twarabiciye ko gato bahugira tugira avutse yarakorokewe no kuvuga election iwe ntibaho hariho nabandi rero bibashikira bakuze bivanye na zangwara nakubwira ikaba complication ikaba inkurikizi mbi z'ubugwayi asangano muga complication tardive zije nabandi babifise rero muri ico gihe ni impuissance sexuelle totale kuko hari gihe ba partiel ugasanga ngerageje guhakara uza gutahura neza ugasanga afise iyo aramara imisi 3 kadakazi mu misi 3 ugaca usanga hagiye ko imisi 5 indwi yose gahera hama byo ntakavyibagira ko bibaho hariho nabandi rero baba baravutse uko bavuga ngo bavutse uko kenshi nababwiye ko les causes etiologie abari cause hormonale yindi service bafise ngo turavura abagabo batakaje ubushake bwo kurangura amabanga yabubatse nibaza ko kiri muri hejuru hahandi yego nico oye naco kiri muri ya matrouble byo birashika uko umugwayi aza kubwira abakubwira yuko muri we ntavyo yumva ashaka kenshi nayo nyene abari cause hormonale kenshi turagira ico twita dosage ya testosterone usanga afite ico twita hypotestosteronemie abari nkeyi muri we muri ico gihe navyo umuntu abikosoye bica bigenda neza basubira karonka akayabago muri we hari abantu benshi rero bafise ikibazo ngira mbaze niyo service nayo nabonyemwo abagabo n'abagore batavyara ugasanga birukira Belgique birukira Allemagne birukira na Etats-Unis abona bafise uburyo badafise uburyo bakicanga bakihangana ugasanga bamaze imyaka 5 bubakanye 10 barabuze uruvyaro koko ivyo bintu ngahi wanyu murabikora twe hariho domaine dufashamwo muri iyo domaine y'abagabo hariho nk'aba bafise ico twita ikibazo c'intanga ico twita maorigospermie canke azospermie ugasanga nta ntanga afise muri ico gihe rero iyo couple ifise ico kibazo ubanza bakaraba ingorana hiri ingorana ifise umugabo canke ifise umugore imaze kuba twebwe nk'akarero mu byo dusanzwe dukurikirana ku bagabo twebwe afise nk'ico kibazo c'intanga turafise ukuntu tubikora neza tukamufasha zikaboneka yaba ku mugabo akoresha imiti yaba no ku mugore ku mugore biravanaho n'ikibazo abafise mumaze kwikura abantu bangana gute twatanguranye n'amakupura ashika kuri 6 yarafise ico kibazo amakupura ashika kuri 6 yarafise ikibazo nibo twatangwa bafise donc motif de consultation yari ico kibazo cyo kurubyaro bakoresheje des examens
ikibazo nakubwiye bivana ikibazo ugifise. Hakipa MEN'S Clinic yakira abagwayi bangana gute gushika no munsi ku munsi? Gushika no munsi ku munsi naho tutogira ku munsi twobwa imaze kwakira abagwayi bangana gute mu ma service yose ashikiriye. We naringeze ku mugwayi wa 313 kuva dutanguye nibaza ko tuko turakwiza 6 mois dutanguye. Twatanguye tutaramenyekana barahamenya abantu ariko barahamenya bukebuke kuko nabandi baganga mu makabine barashobora kumurungika nga akaza kwa muganga twe biratandukanye no kudandaza canke gupfumura. Jewe ikintu nagishoboye uramwandikira ndamurefera undi muganga bishoboye nkamuha n'inze na adresse iri complet na nimero de telefone bibaye ngombwa ko tuba tuzifise turafisa duhurira nk'abaganga ukamufasha twege gikura bari kugira dufashe umugwayi dushobore gushika kuri resultat nziza tumufashe akire. Niyo objectif principal y'umuganga. Umuganga ntabantu uri kugira commerce. Rero turavye umwanya imaze bafite MEN'S Clinic zirahari ziriho ahandi mu bindi bihugu biteye imbere ziriyo ngahani wacu ni yambere kandi abantu bari bazi ko nakubwiye tugitangura abantu niba bazi ko ivyo bino ko ari ingwara zo kwa muganga umenga ingwara zo mu Kirundi canke zo mu masengesho. Ingwara zose nizo gusengera ariko ukazisengera kuri ivura. Ikibanza ni abatahazi neza ni kliniki ihari ivura izo ngwara nta kindi kintu bavura atari zo service twavuze zose. Ni kliniki iri Bujumbura barashika mu ntara hagati mu misi bazoshikayo ikorera kuri Kinindo Avindiraje nimero 60 nimero ni 65 356 wisa 46 ziringa aho nyine imbere kuri screen murazibona koko ziriko na adresse byose biri kumwe. Nikaye kamo wo gira abarundi n'abarundikazi n'abanyamanga ba muri iki gihugu mu kubahimiriza cyane kuza kwivuza kuko iterambere mushaka mwebwe nuko abarundi bomererwa neza mu magara yabo kugira ngo kubera umuntu amerewe neza mu magara n'igihugu kiratera imbere n'umuntu agakora ibikorwa bimeze neza cyane. Jack amonotera abantu muri rusange nuko la santé sexuelle no kumenya ko igiteye umugabo wa mu partenaire wawe umwe muri couple kiba kibateye mwese niho twize muri mariage niho twize ko 1+1 = 1 donc habaye ikibazo hari hakatagenze neza muri iryo banga cane ryo kurangura imibonano mpuzabitsina bareke gutana kumwikomo canke kugomba gucaca hariya na hari agende kurondera ibindi hari yabwati ukiri umugabo byo bintu biratraumatiza abagabo ukuntu tukozwe dufise iyo esprit yo kumva ko umugabo arashoboye mu rugi w'abari umwami mwakompanyerera ahubwo mutera intege yegere kwa muganga kandi ko skino cantera akamonotera abarundi surtout kuko maze kubona kenshi ku ma maladie chronique ivyo bintu byo kubwira yuko umuti uvura ari umuti w'igitangaza uvura diabete, hypertension, AVC uvura ngo na stress ivyo bintu bibaho. Izo ni ingwara zitandukanye dashobora kuvurwa n'umutima hama ngo bahagarike ari kibazo kibabakiye ari ukubaza bamenyere kwegera abaganga babaza abaganga nibo batanga umuco ukwiye nibo batanga umuco ukwiye kuko urashobora gusanga umugwayi wa diabete yahagaritse umuti wa diabete atabibwiwe n'umuganga bwana basubido bw'imiti ngabo bagira bamuhe ngo buvura diabete ituraronka umuti uvura diabete ngukire kuva intuze kuva twakaba no magination yose yabaye ntawe turaronka diabete ni maladie chronique n'izindi ngwara zose bamenyere kuko vuba mu misiza uburyo budukundiye n'Imana ikadushoboza hari icigwa tugomba gukora ari article ngomba kwandika zo kwandika ku ma trouble de l'érection tuzoyipublier abantu bayibone bamenye basome bamenye ko umugwayi wa diabete kugira trouble ejaculation précoce cyangwa impuissance sexuelle totale ikintu gisanzwe ni complication abavyiteze ko bishobora kumushikira umushikire ntacabona ko isi yubamye umuhypertendu ko nyene bayagwa ingwara y'umutima na les autres maladies chroniques nabo bandi baba baravutse uko yumve ko ashobora kuba accompagner akavugwa akashinga urugo hama ikindi nuko ingo ziri stable stabilité yo mu ngo n'ikintu gikomeye uburya iterambere rihera mu rugo hamaga kuri igihugu cyose urugo ruba rushize hamwe ruroshe no gutera imbere hatangwe kwa separation divorce
kiba cabaye ikibazo cyane kandi divorce zirari kubera bimwe muri bimwe haro nabanaganije bambwira ngo jewe ngo ntamwumvirije sinokomera kantwara kubera batinya ko kico kibazo tubasabe mutwarane mugabo ibitaro ni vyiza Hakipa MEN'S Clinic nivyo vyasise mu gihugu cy'u Burundi bimaze amezi 6 bikora bimaze kwakira abagwayi barenga 300 na hariho n'abatari bazi aho hari mwumvise kumwe nameze ni mu Kinindo avindirage numero 61 numero mazibona kuri screen aho ni 65 356 846 na Gmail yabo murabibona kuri ako kantu kari hasi cyane ndagushimire cyane Dr Siriac urakoze cyane ndagushimiye cyane twonga tunatumira abantu kuza kwivuza